Nka wewe iyo ubonye amashirahamwe mva makungu ahagaritse imfashanyo ku Burundi wewe kubgaye ku giti cyawe vyakira gute kuvuga yuko ivyo bavuga jewe keshi sinigera numviriza ivyo bavuga njongra ku nyungu les intérêts bafise les intérêts he muri cyo bariko baravuga bafise intérêts he uravyumva nico gituma ngarutse cyo mvuga ati ibihano bibaye seriye niho nyene bishobora kuba kugira impact ku ntambara yo muri Kongo mu gihe bavuga ati turabona ntaco tukiriko turayungukako cyane donc ivyo twunguka kuri M23 ni bike ugereranije n'ivyo twunguka mu bindi bihugu haminduka bizozana ku ntambara muri Kongo impinduka bishobora kuyizana mu gihe bijya bihano byo babiri byaseriye igihe bari abanyaburayi bavuze ati neza n'ubundi turabona ibintu nyene byabaye nabi amakungu yose yaduhinyuye abashinwa baduhinyuye abarusiya baduhinyuye ibihugu bya Afrika byaduhinyuye byinshi biriko biratuvako rero hako dutakaza ibihugu byinshi reka duhebe M23 ko barashobora kujongera bavuga ati nk'ubu Faransa urabona ko buriko buratakaza ibihugu byinshi muri Afrika bavuga ati hako dutakaza byinshi reka twemere duhebe M23 Amahoro y'Imana turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye so my name is Liam Promoter Band of Camera wowe utarakora subscribe bananye bikora kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza so tubibutsa kandi ko dufise amazi ya Story Water na Story Tangawizi n'amavuta byose birahari ubisanga everywhere aho uburi hose birahari so uyu munsi nabazaniye umutumire nawe ni G-Doc twaramubazanye ubushize mugwa mumusaba today twamugarukanye reka tugere tumwakira bro karibu murakoze cyane kumikaze ku muri kino kiganiro ni keshi twama turiko turayaga canke duhanahana ivyiyumviro canke amakuru agezweho muri kino kiganiro nibaza yuko beshi basanzwe bamenyereye nuno musi rero nasubiye gufata kanya kugira ngo nze twongere tuyage hanyuma turaganira n'abadukurikirana bari ku mpande zine z'isi mbasha tubanza kukwakiza amazi ya Story Water canke tukwakiza Story Tangawizi aga Story Tangawizi muri no misi umengo gasigaye kangwa neza cyane mugabo kandi amazi ni meza batubwira ati amazi n'ubuzima ego ayo mavuta rero hari umukobwa nayahaye rero amazi akaba ubuzima cyane iyo yanyoye mu gitondo unye ukubise igicupa ca Story Water mu gitondo keraje nacihereje uca wirirwa umeze neza ayo mavuta rero hari umudada nayahaye umukobwa yarashimira numvise yaperiye mu gatondo ati brada kubintu warayunkoreye ajya amavuta nani nzisiga oya amavuta urabona naje wongize imisi ndayisiga amavuta ya muri Story Company bayita family care lotion n'amavuta meza cyane nayo nyene adufasha gose ku mubiri none tuza turahamagarira abadukurikirana bose ari ahantu hose mu mabutike atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura kabisa ikibuze yuko tuguma dutagata canke muguma mutagata neza cyane ikindi naco umuntu wese yifuza ibijanye nizo produit ziri ngaho yaba amazi amavuta niyo tangawizi haraka nimero tubashirako mu kiganiro bashaka kutwandikira tukaguha information zose zikwiye canke bakadutelefona kuri izo nimero ziba zashizwe ko ngaho kuganiro naho nyene ntangorane nakari mikashi karahari hanyuma kandi iyo turiko turamamaza abantu babibona yuko tuba turiko turakora ibintu biri seriye abonye yuko muri kibonobono twamaze igihe turiko turayamaza kugira ngo abantu bayimenye abonye yuko ryari namye niko nakurikirana sangananye n'icubahiro byaramushikiriye yagize bisa dufasha promotion musanzwe ikintu gice mu maboko yiwacu kabisa tuba dufise garanti yuko ijana kwijana kigira receipt cyane gose rero abandi bakomeze kuza baratwitura baduha ibyunguka kugira naho tuze turatera imbere hanyuma tugire ingufu twahuye jo yagiye yatwaye amazi avuze ati amazi ngena ndajanye ndayereka aba diaspora hari neza cyane so twagere mu kiganiro reka ndakwakire kwanza ariko ari kantu kameje kamatsiko mura nkunda kubaza abantu ukunda igihugu bivuze iki kuri wewe gukunda igihugu bivuze iki kuri wewe ako karunama ndakagira kugira ngo hari abantu benshi bataye akaranga mutima k'igihugu gukunda igihugu kanagikundisha abandi bivuze iki kuri wewe bo
iyo tuvuze gukunda igihugu jewe nkunda kubitahura ubwa mbere muri sanse yo kwikunda wenyene burya hariya anye ntiwoshobora kuvuga yuko wikunda ariko ntukunda igihugu ko mu bisanzwe igihugu tuwara dukunda kuvuga ati ni impetso y'abarundi bose kabisa ni impetso yiwawe ni n'impetso yiwanje kubera yuko turabizi yuko nta muntu mu Burundi naho twotera imbere no mu mbona kazoza ya 2040 na 2060 sinibaza yuko tuzoba turashika ahantu aho dushobora kubaka inzu mu kirere kuvuga yuko aho tuzoyubaka hose tuzoyubaka aha nyina aha rero kugataka bahita mu gihugu c'u Burundi kabisa ico gihugu c'u Burundi rero ukabuze yuko wubaka inzu ni ngaha ni wapanga ni ngaha ni warara mu ikanevu ni mu ikanevu yo ngaha mu Burundi uravyumva vyumvikana rero yuko ikihari ubwa mbere igihugu tegezwa kugikunda kuko ibindi byose biza kuza wabanje kuba ufise aho baye kabisa ni waja kwivuza ni ngaha ni mu gihugu kujyo vuriro rifise aho riri yubatse mu gihugu ni waza ku kazi ni waja kwishantiye gukora ni wafata ikinga nguje kunyonga mu ibarabara umutagisivero uza kunyonga mu ibarabara riri hehe aha nyina papa mu gihugu rero ukabucitwa umurundi ukaba uri mu gihugu citwa uburundi uko wogera hose icari kuza imbere wategezwa kubanza kugikunda nivyo hari igihe usanga abantu bariko baravuga ngo urumva ngo hari tutagenda cyangwa tutagenda erega hanone ko atari mu ijuru erega si mu paradizo hategezwa kubaho utagenda nyene turabaho ariko utwo onye dutorera inyishu cyaye dutorerwa inyishu uri ngaha mu gihugu sivyo kabisa utagenda ntitubura na Yesu baramubambye kweli kandi yaje ava mu Yesu ntagira gase Yesu ngo ntihari intore wo mengo ntagira gasembwa canke wo mengo mu bisanzwe yari kuba abana n'abantu bose neza canke ibyo akora bishimisha bose oro ntibikunda Yesu naho yatagira gasembwa naho yari yaje ava mu ijuru mugabo abantu bose ntibazoshobora kuba babona ibintu kumwe kabisa haba hariho abafise uko babona uko ikintu kirashobora kuba cera mugabo umuntu akihweza akavuga ati oya ubona kijya kintu gisa gute kirirabura erega twese duhuje game ntiyojyo ati kijya kintu gisa gute urabona kandi cera ukibona ati kijya kintu kirirabura kandi akakidefanda iyo tugeze ku banyapolitike hoho naho bicaye ibindi kabisa nuko rero ikitangura rero no gukunda igihugu bumve yuko naho uzova ngaha ukaja handi hantu n'abantu igihugu giyemo naho uzoronka ubwene gihugu n'abantu uzovyara bazoguma bakubaza papa mama none igihugu c'iwacu c'ukuri ni iki c'amavukiro ni iki uburundi ushaka uburi hehe ushaka aho uzoba uri hose igihugu c'amavukiro n'uburundi nuko rero niko bimeze jewe ntahura yuko ikintu ca mbere hiza imbere ya byose ugerageje kubisesangura neza cyane gukunda igihugu cawe ego so reka rero twinjire bwana G-Doc mu kiganiro nyezi na kugira ngo abantu tubaha makuru twabateguriye kibazo ca mbere kivuga uko nka wewe iyo ubonye amashirahamwe mva makungu ahagaritse imfashanyo ku Burundi wewe kubgaye ku giti cawe vyakira gute amashirahamwe mva makungu ariko ubwa mbere kugira nishuri ico kibazo tugeza kwibaza ati mbega izo mfashanyo baba bahagarika zimaze iki kuko akeshi burya je narihweje nsanga tureke no kuvuga ku gihugu burya ikintu cyose bita imfashanyo uravye neza uzosanga kigirira akamaro bake kabisa nko unyewe Liam Promoter nakujanye mu nzi wanje havuga ati wewe Liam Promoter ngo ndagufashe gutera imbere uzozura rya ngaha uzura ryama ngaha uzuroga amazi yo ngaha kira kitu byose birahari wewe wibereho neza ujya amahirwe yo gutera imbere kwiwawe azoba ari make cyane uravye nawe uzosanga ndiko ndakwicira ubuzima ahubwo icari gikenewe cyane ko ndakubwira ati wewe Liam Promoter ingo ngaha ndaguha indaro sivyo hanyuma uzozura rya ngaha sivyo
ivyo ni ibintu vyibanze warose aho uryama warose aho urya mwahubwira ati rero Liam Promoter wewe burya rero muri fagitire y'amazi uzohora ujamo uzohora wirihira ama déplacement uzimenya kuko bisigura yuko ndiko ndagutegura kugira ngo ejo hirya yejo ahubwo no muri fagitire y'injya uzuzura jamo uzura contribute kubera iki biguha kuguruka mu mutwe ukamenya aho uri kuraja ukamenya niyo ushaka kugera kabisa ahandi hoho jewe nkunda kuyibuka cyahe wibuke mu myaka ya zakahise urabona turiko abariko bagwana donc hagati y'abari mu ishamba no hagati y'abari ku butegetsi intambara ihagarara haraje ivyo bita gushira gutanya ifashanyo intete ibishaza donc ivyo ibyatangwa na PAM nivyo abantu bararya ukabaho mugabo ujya nta kintu kibabaje nko kubaho bujya utazi ngo ejo nzorya iki kabisa kubaho wicaye uvuga ati ejo bazonzanira ubundi bwishaza nta kintu nakimukora kweri kubaho wicaye uvuga ati rora wabona bagabo bakagenda bagatonda ubu munsi bakirirwa batondeye ibiro bitatu by'umuceri ejo umunsi ntibabitanze ejo bagasubira bagatonda hirya ejo bagasubira bagatonda kuri commune barindiriye yuko bazobaha ibiro bingahe bitanu vy'umuceri bagaca bataha iminsi 3 iyo uza gukora cyangwa kurondera amafaranga ivyo biro bitatu vy'umuceri cyangwa bitanu vy'umuceri wari kuba wavyiguriye kabisa ngo kubera baba bamaze kononeka cyangwa baba bamaze kudushira mu mutwe ukonyeretse utegerezwa kurya ari uko ndaguhaye uza gutegerezwa kwambara ari uko ndakuzaniye impuzu jewe PAM uza gutegerezwa gufungura uhaje ari uko nakuzaniye ibiro bibiri by'intete kabisa jewe PAM ababaye nko mu makambi y'impunzi baca bitahura neza cyane cyane rero hari igihe dupfa mu mutwe tukiga yuko ikintu cyose ari kugendera ku bufasha bwa naka cyangwa kugendera ku bufasha bw'undi muntu ukumva yuko ubwo bufasha bw'undi muntu butahabaye ugira ikibazo kabisa ucupfa sivyo tugarutse rero ku gihugu aho hari ku muntu wari we wese jewe nize kubaho uko wanje navuga ati iko bimeze kose umuntu ategerezwa kubaho uko wiwe donc nimba narose ubufasha kanaka mugabo nkamenye yuko ntategerezwa kudepanda kuri ubwo bufasha ahubwo ntegerezwa gukora n'inguvu nyinshi cyangwa ubwo bufasha narose bukampa inguvu zo gukora n'inguvu nyinshi kugira ejo nibesheho kabisa ni navyo tuba twita ukwikukiranya kuri ku bantu ku gihugu kabisa rero igihugu bane ikintu bita imfashanyo dufate nko ku Burundi dufashe kuri ayo mashirahamwe mva makungu bari kuravuga amashirahamwe mva makungu arahari mesh kandi mbere baguma bakreya n'ayandi mesh agoma avuka ku munsi sivyo muba sinzi ko utaribaza ikibazo impamvu ayo mashirahamwe mva makungu kubera ki adakora hariya bayakreye kureka adakora hariya akaza gukora hariya kubera ko adakorerayo akaza gukorera ino sivyo unye wanati uzoza umva bavuga ngo za OMS za UNICEF za PNUD za amashirahamwe menshi atandukanye mva makungu mugabo akeshi wanashaka abanakora ibintu bimwe abanakora ibintu bimwe ugasanga atandukanira kuri utucaye turiye mu ugasanga akora ibintu bimwe kubera vision target bo bafise ni imwe twe tubabona mu butandukane mugabo target bo baba bafise abari imwe ikaba ari imwe target ya mbere baba bafise rero siyo kuguteza imbere kandi mu byukuri siyo kuguha ubufasha siyo kuguha ubufasha kuko kugeza ubu munsi nta hantu na hamwe nta gihugu na kimwe uzobona canke ndabona catejwe imbere n'imfashanyo ahubwo target ya mbere baba bafise niyo kumenya ati donc ubwa mbere kwanza abakozi baba baronka akazi baronka ubuzi ntuzenya todo chômage baravuga ko ari yazana ingwano rega todo chômage iba ari ntoyi
iba ari nto y'iwabo kuko bafise abakozi abakozi bavuka iwabo bakora mu bihugu by'isi byose uravyumva niyo bofata abantu batatu bakaza gukora mu bihugu bitandukanye fata ibihugu biri ku isi ucu harura ico gihugu catanguje iryo shirahamwe cyangwa abantu batanguje iryo shirahamwe bafise abakozi mu bihugu byose byo ku isi wumve mendevre bafise hanze y'igihugu menshi wumve yuko chômage mu gihugu iwabo iragabanuka nico gituma niyo bazoguha n'amafaranga barondera abantu biwabo bavuga ati baje kuyakurikirana baje kuraba uko akoreshwa baje kuraba uko ko mutayiba baje kuraba donc ibintu nk'ibyo babakozi biwabo bagumane akazi bagumana akazi bagume bari en circulation dans le monde ico ni cambere icya kabiri ajya amafaranga baguhaye bonyene bategezwe gusubiramo kuyakonsoma bategezwe gukora ibishoboka byose asubira iwabo nivyo mwe mwarasinyiraniye mwavuga ati igihugu kanaka ubufaransa bwemereye uburundi imiliyaridi cyangwa miliyoni amajana 200 z'amayero burya nusubiranmo neza mu biharuro uzoza gusanga kandi ibyo sije wa mbere ndabivuze kuko benshi barabizi uzoza gusanga ibice nka 70 kwijana bisubira iwabo bisubira iwabo kuko ubwa mbere mu gukota amazu no nitwashaka tukavuga ati gukota aho bazokorera aho amashirahamwe azokorera ico gihe mu gukota nimba ari mu gukota amazu cyaye kugura imiduga bazokoresha bazoyigurira iwabo nibashaka kugura amakaramu muzokoresha muri ivyo biro bizogurirwa iwabo nibashaka kugura amamashini muzokoresha azokoreshwa muri ico gihugu muri ivyo biro bizogurirwa iwabo ku buryo n'amafaridi y'impapuro azokoreshwa muri ivyo biro azobagurirwa iwabo kandi mu gihugu murabikora mwebwe murabifise mugabo bizogurirwa iwabo amazu naho nyene n'inzu bazokotera umuntu wo muri ico gihugu mu gihe babuze umuntu numwe wiwabo yo bafise inzu muri ico gihugu uravyumva bategezwe gukora ibishoboka byose ku buryo amahera yose hafi yose asubira iwabo n'ipine ry'imodoka n'iryahera basubira iwabo kurigura cyaje bakora commande y'amapine menshi mugabo agasubira amafaranga agasubira iwabo uravyumva ikindi naco urumva ko bamaze ko bavuga ati ibintu byose turiho turakoresha bizoba biva iwacu kandi wanashaka rimwe na rimwe nuko abarongozi bamwe ba Afrika usanga umengo ntibakanura cyane ntidukanura rimwe na rimwe hani gihe no muri contrat babisizemo bakaba bahubwiye ati abakozi bangana uko bazova iwacu sibyo hanyuma icya gatatu baca baza bakaraba ati curabati mbega muri bino bintu turiho turakora ni igiki kizoteza imbere igihugu ikintu cya mbere kizoteza imbere igihugu bagica kure kuko biza gutuma wewe uteye imbere biza gutuma udasubira kubayoboka muri charité de l'impérialisme bo baramaze kuvyandika ubwa mbere amategeko ngenderwa ko yaba baramaze kuvyandika ubwa mbere havuga ati nta gihugu na kimwe dushobora guha imfashanyo canke dushobora guha ubufasha kanaka mu gihe abarongozi babo b'ivyo bihugu batisumeta batatuyoboka uravyumva kandi nta n'imfashanyo nimwe ishobora gutangwa mu nzira y'iterambere ry'igihugu ibi bihugu biri mu nzira y'amajambere uzoza kubona ukabona igihugu kirabaho imfashanyo mukazorindira ko hari ikintu na kimwe gihinduka ukabura muri ico gihugu sivyo bavuze ati buri gihugu tuzoha imfashanyo abasoma ndabizi ntibaza kumpinyuza biranditse buri gihugu tuzoha imfashanyo itegerezwa kujana n'ingingo canke amarekomandasyo canke
amategeko ngenderwako y'iyo mfashanyo ku buryo biza gutuma iyo mfashanyo nyene atashizaho kumarira. Baraza bakakubwira ati okay, urabona rero imfashanyo turayikwemereye, mugi imfashanyo izogende gufasha mu bajene kwambara neza cyangwa kujana n'ibihe. Nakarorero rero iyo mfashanyo muri evaluation izomarira igihugu wapi? Abuze ati okay, imfashanyo turayikwemereye mugabo nigenda ifashe mu guharanira cyo mu gukurikirana agateka kazi na muntu naka bakubitanye, tuze kuriha umucamanza gutyo, canke tuze turiha abantu bama bariko barakurikirana ati mbe banaka aba homosexuel barubahirijwe, mbega abahinduje ibitsina barubahirijwe, mbega amalibrifya canke amapiridanse y'abagore ariko aratangwa ahantu hose. Ivyo naho boguha imfashanyo bavuga ati tuguha imfashanyo tukwemerera imfashanyo izomara imyaka 10 tugufasha. Niwaza kugira evaluation mu iterambere ry'igihugu nta kintu na kimwe usanga ari zero, sivyo? Ando bavuga ati okay, tugomba kuriha ino mfashanyo izofasha abantu kuzura foroma, kuzurigisha abantu amaforomation mu gihugu, abanyagihugu bose baforome, uko bazoza nakarorero, uko bazoza barateka. Ninda raro ibyo kujya ntashobora kubiteka. Mwo aho onye bashobora gushiramo amafaranga ko bavuga ati ngo rafungura neza. Ico muga sico cyari kuba prioritaire. Mugabo kubera babizi yuko ico nta kintu kizokungura. None muri evaluation zovuga ati abantu bose baramenye guteka. None mu iterambere y'igihugu byo nibiki bizofasha iki? Na kimwe urumva. Nukuvuga amafaranga baza kuyorienta mu bintu atakintu na kimwe biza gufasha igihugu. Mu iterambere, ndavuga mu iterambere. Ubu unye leta ivuga ati turi mu mbona kazoza. Ivuga ati abantu zenya bwa bufasha bwose mwatwemerera. Muzane twubaka amabarabara. Meza turafise hari nambuti yaje niki tubake n'amabarabara yo hejuru. Nta numwe azomuha amahera. Nashobora. Kubera iki gihugu gice kigaragara neza umuntu ati mbere wanashaka ushobora no ntunashobora. Ona yuko hari keshe batwemerera tuvuga ati Uburundi bwemerewe imfashanyo amamiliyaridi anganuko Chenko naho twovuga ati imyaka maze guca ubwenge. Amafaranga tumaze kwemererwa ni menshi gose, amafaranga tumaze kwemererwa abari menshi cyane. Mugabo ukihweza ukavuga ati none o finish yashitse kuki. Hariho n'amafaranga rero ubwa kane, hari n'amafaranga abarongozi bamwe b'ibihugu bya Afrika babwira bene igihugu babo ko ari imfashanyo, ariko kandi ayo mafaranga arihwa. Amafaranga azorihwa arihwa na leta. Bashizeho umurongo w'uburyo azorihwa biciye mu ntuzenya muri ibi by'ubutare, muri ibi by'iki, ibi by'inzahabu iki. Wasanga abanyagihugu bazi yuko ari imfashanyo. Mugasanga bobo derrière inyuma y'amarido barafise ukuntu bumvikanye. Havuga ati tweberere tugomba tuguha imfashanyo y'amiliyaridi anganuko. Hanyuma wewe uzoduha nawe uzoduha ifasha intuzenya isoko yizinzahabu zahanaka. Hanyuma kubera mwamaze kumvikana kandi hari akantu bamaze kuguha ubwa mbere. Havuga ati zijya nzahabu rero uziduha kuraya. Kurabizi we dusanzwe dufashanya. Wasanga wewe wali kuza leta kanaka cy'abarongozi kanaka bari kuja kunegosya zanzahabu zikaba zari kugugwa amamiliyaridi. Mugabo wa undi kubera ubufasha yatanze ubwa mbere. Havuga ati jewe turakorana kandi tutegezo gucuza impakuru kuri iyi beyi iyi. Wasanga nta hantu zanahamuza kubaca kuko hari utundi tuntu batambitsemwo ubwa mbere. Ico gihe rero bashobora gusanga hari ibihugu turafise ngo inzahabu kanaka
turafise ntuzenya biriko biracukugwa turafise ntuzenya kanaka ubutare kanaka amabuye kanaka biriko biracukugwa mukazorindira inyungu kumbe ari amadeni ariko ararihwa y'imyaka n'imyaka abene igihugu bamwe usanga batamenya kweli sivyo mu bisanzwe rero uza kusanga amantu zenya izo mfashanyo izo twita imfashanyo zo biti imfashanyo uciye muri iyo mice yose ukihweza jewe birangira mvuze ati umuntu w'umuhigwe cyaje igihugu gihiriwe ni igihugu cyashizeho umurongo kigaca umurongo kavuga ati imfashanyo turahagaritse abo bamaze guca ubwenge ko bamaze kubona yuko imfashanyo atasho zimaze kabisa sinzi ko wibuka no mu Burundi mengo inyuma ya 2015 barigeze kudufatira ibihano igihugu baravuga ati abategetsi baravuga ati okay zose turazihevye twibeko none ntitwabayeho abantu ntibabayeho kugeza nisa kandi n'ubu unye baracabaho biza kuba ingorane gusa iyo igihugu kivuze ati imfashanyo turazihagaritse muga ntigishireho ama strategy yo kwibako mu bisanzwe umuntu wese igihugu cyose iyo kimaze gushiraho ama strategy yo kwibako yo kwigira icyo gihe kirabaho kabisa uza gusigara urwana gusa na babandi babarundi no reka ndavuga abarundi bene gihugu baba bakoroni canke babene gihugu usanga baba mu gihugu mugabo mu mutwe ari abakoroni kabisa ari abakoroni bisanzwe colonization yaraheze mugabo byagiye kuba bibi mu nyuma kubera twagiye usanga abirabure ibihugu by'iwacu by'abirabure byakoronijwe n'abirabure nyene hari abantu usanga bafise utuvungukira baza barajyako kuri ya mafaranga abo rero abo mugenzi murahangana cyo gituma umuhinga yavuze ati mana uzundiyinde abasi uzundinda abagenzi ego kwa basi ndabibonera kabisa nuko leje niko ndavyumva reka ndakubaza kandi kabazo ibihano bitandukanye byarafatiwe igihugu kibanye cy'u Rwanda nagira ndakubaze n'ivyo bihano byafatiwe u Rwanda ese kurabona bizohungabanya ikintu mu gihugu canke hari cubona bizohindura ku ntambara ikiraba muri Kongo kwanza abafashe ibihano ni bande je kugira ngaho onye ugire kugira ngaho ngire neza umuco canke mere nkuza kwishura ikibazo neza ubanza kwibaza ati abafashe ibihano ni bande uwabifatiwe ninde muri ivyo bihano ninda hombe abihomberamo sivyo ubu munsi donc ibihugu by'Iburayi byafashe ibihano Amerika yavuga ngo ifashe ibihano fatiye ibihano u Rwanda ku Rwanda sico kimwe no mu Burundi uko twebwe muri kahise hariho ibihano twari u Burundi bwigeze gufatirwa mugabo bufatirwa ibihano mu gihe aba bantu zenya tanyungu ya cyane bari bafise kubikorerwa mu gihugu ahubwo kimwe gusa bafatiye ibihano kubera yuko inyungu bari bifuza zibananiye gushikako bibagoye kuzishikako biratandukanye rero no mu gihugu kibanye bari abanyaburayi canke abanyamerika mu gufata abanyaburayi abanyamerika ni bamwe mu gufata ibihano biragoye kugira ngo bigire impact kubera biza guca bisa nuko aribo bifatiye ibihano u Rwanda nivyo hariho ivyo rushobora guhomba mugabo ntibaza yuko byo bari byinshi byotuma rutabaho nko gwari rubayeho sivyo kubera yuko abanyarwanda aho babaye uko babayeho uwo munsi sinovuga ati uwo munsi umunyamerika ahagaritse
hari aboca bapfa none bariya bibereye mu mirima bari ku kazi bariko bararima bararya barimbura bararya bariyanye bibereye muri commerce bariko baradandaza bararya barimbura barunguka bararya sivyo uriya muntu ntashazoba uriya muntu ntashazoba uretse yuko umuntu aba afise ikibazo cyo kwibaza ati mbe none turetse kubafatira ibihano burya usubiye muri kahise usanga aribo babahamagaye kugira ngo baze gufasha u Rwanda usubiye muri kahise burya usanga abarongozi aribo bagiye batakamba bati nyamara nimuze mudufashe nimuze kudufasha twirinde cyane guhagarara kuri ajya amafoto abantu bifotoza abategetsi bifotoza ati twebye uwo munsi nanaka turi mu bucu twasinyiraniye amasezerano y'ubucuta ya naya kubera hari igihe keshi ibiba byanditse muri ayo masezerano atari byo abanyamakuru batubwira cyari biba byanditse muri ayo masezerano atari byo inzego zimwe za Afrika zibwira bene gihugu kabisa rero ku mfashanyo biriya bihugu byaba biha iki gihugu kibanye uvyihweje burya abasoma neza ndabizi baraza kubitahura kandi uvyihweje neza imfashanyo nyinshi bari baronka nuko iba yitwa imfashanyo ariko iza muri wa mugwi wa kimera nakubwiye ubwa mbere uza muri wa mugwi w'imfashanyo igugwa kabisa kuko bajyanye abanyaburayi amafaranga menshi yaza nk'imfashanyo aciye mu mashirahamwe atandukanye kuri kijya gihugu kibanye yaba yitwa kwaza nk'imfashanyo mu gutinya yuko bwa butare na zanzahabu zicukugwa muri Kongo ya mabuye y'agaciro acukugwa muri Kongo akajanwa muri biriya bihugu akagurishwa muri biriya bihugu mu gutinya yuko bigaragara yuko hari amafagitire yo kugura hagati y'ivyo bihugu kweri ni nkuko noba n'ivyo telefone hacanza ahubwira ati Liam iyi telefone ndashaka kuyingurira sivyo mugabo wowe Liam ukavuga ati je iyi telefone no ikugurira mugabo niyo hirya yejo vyahinduka bikagaragara ko yibwe bagasha baza kuraba bagasanga naragutaburiye fagitire yuko ndayikuguriye bigaragara nabi reka rero je kubera nambaye ikirato ciza fisi ikirato ciza reka tuguze ntihabe fagitire reka tuguze n'ikirato we ndaza kukuzanira ikirato ku mugoroba nabariya rero hariho ibintu vyinshi biba bikugwa iyi ntambara iri kurabera havuga ati none bica bigenda gute twitwa ko tuguze na Polonye twitwa ko tuguze na n'Ubwongereza bavuga ati fagitire yavyo yibi bintu byose twaguze ingana gutya mugabo kugira ngo amafaranga abe yera ubundi sinzi umuntu yazanye ikintu bita blanchissement de la rige ikintu bita kweza amafaranga kugira amafaranga aze yera reka twitwa ko tuzobazanira imfashanyo yitwa uku izananye mwishirahamwe ry'aba Hollande cabandika amafaranga ngana na ca giciro ca bya bintu bavuga ati azoza nk'imfashanyo kubera iki umunyagihugu ntakeneye kuza kumenya ati leta iri kuradiringa yashoye ama kontineri 200 y'intuzenya y'ubutare bwa y'ubutare bwa uranium sinzi ko binabaho intuzenya ubutare bwabungana gutyo umunyagihugu ntakeneye kubimenya mwarakeneye kubona ati mabarabara yubatswe leta bayirishe mabarabara yubatswe nico gituma ngaho usanga bariko bavuga ngo urumva ngo Rwanda ngo rwarubatswe ngo rusa neza ngo rugirane biza kukwereka yuko ajya amafaranga iyo akaza nk'imfashanyo bijya byose ntiba byubakwa abanyarwanda bize ko baza kuntahura tuza gutahurana kumwe bijya ajya amafaranga aza nk'imfashanyo ayo mahitaje ntaza kubakwa intuzenya ajya amabarabara ntaza kubakwa bijya bibuga ntibiza kubakwa kubera iki
amafaranga aza nk'imfashanyo nk'ingabire azana n'ayandi makondisyo mugajya amafaranga kubera baguze yaje nk'imfashanyo mugabo hariho ubuguzi inyuma tutamenye y'amafaranga kubera baguze urashobora kuyakoresha icyo ushaka ko ni fagitire mwaradandaje mwaraguze pam amafaranga bayaguhaye urashobora gukora icyo ushaka hariho itandukaniro rero uri kurashiramo ubwenge uravyumva hariho itandukaniro rero ni kuvuga iki rero kuco warubajije ati hariho impinduka bizozana ku ntambara muri Kongo hampinduka bizozana ku ntambara muri Kongo impinduka bishobora kuyizana mu gihe bijya bihano byo babiri byaseriye igihe bari abanyaburayi bavuze ati neza n'ubundi turabona ibintu nyene byabaye nabi amakungu yose yaduhinyuye abashinwa baduhinyuye abarusiya baduhinyuye ibihugu bya Afrika byaduhinyuye byinshi biriko biratuvako rero hako dutakaza ibihugu byinshi reka duhebe M23 ko barashobora kujongera bavuga ati nk'ubu Faransa urabona ko buriko buratakaza ibihugu byinshi muri Afrika bavuga ati hako dutakaza byinshi reka twemere duhebe M23 ama tudiringe direct na Kongo ico gihe niyo nzira yonyene ibihano bishobora kuba seriye bibaye seriye byaravuzwe kubera ko na Buros yarabivuze ryari ko bari tayari no Amerika iri tayari kujana imitahe muri Kongo mon frère bijye bintu ntibizogukange cyane cyahe bitume nkajya Tshisekedi we yoza aho byihenda ko mugabo nawe ndabizi kwaza ubwenge yo byihenda ko cyane bari abantu ivyo bavuga umuntu bameze nk'inzoka ivyo bavuze uwo munsi ntibisigura ijana kujana ko ari byo kuvyo bavuze uwo munsi ejo mu gitondo bishobora kuba atari byo bakigirako bakira kubona izindi nyungu zisumba zime bariko barashaka sivyo warakurikiranye intambara y'Uburusiya na Ukraine baba bavuga ati ngo Putin avuga ati umurongo ntarengwa nimwakoresha ibombizi za Storm Shadow duca dutera uburayi bwose abanyaburayi bakamujonga bavuga ati oya nukuri ntavyo tuzokoresha twanabwiye Ukraine yuko itazorenga ngaha itazokoresha ibigwanisho bitera kure kunuku cujaho wijajare ejo mu gitondo ikibombi Moscow uravyumva za zindi nyene bakubwira uwo munsi ku mugoroba yuko badakoresha ejo mu gitondo iwawe uravyumva kuvuga yuko ivyo bavuga jewe keshi sinigera numviriza ivyo bavuga njongra ku nyungu les intérêts bafise les intérêts he muri cyo bariko baravuga bafise intérêts he uravyumva nico gituma ngarutse cyo mvuga ati ibihano bibaye seriye niho nyene bishobora kuba kugira impact ku ntambara yo muri Kongo mu gihe bavuga ati turabona ntaco tukiriko turayungukako cyane do ivyo twunguka kuri M23 ni bike ugereranije n'ivyo twunguka mu bindi bihugu rero hako dutakaza bijya bindi bihugu hako dutakaza aya masegitere yose reka twemere gusakira ivya M23 ico gihe arashobora gufata ibihano bavuga ati okay on coupe tuzoza turagura direct ni gihe bazoba bamaze guhana garanti na Kongo yuko bashobora kugura direct kandi bakagura ku biciro bitari hejuru ya vya bindi bari basanzwe baguraho kuri forward baca bakwempoza aho ati turakugurira kandi kugira uronka amahoro turakugurira hanyuma tuca tugura ku biciro vya bindi nyene twari dusanzwe tugura ko kuri forward kuko bari anye sinzi ubundi umuntu yabahaye uburenganzira bwo kwigira Imana ku isi baramaze gushira mu mitwe kandi nivyo kuko burya iyo umaze kuba umuntu ho hejuru uragira hano seruvika developer kantu ko kwishima ukabona yuko abandi bantu bose basigara ari imbesire none bamaze kugira kantu ko kwishima ku buryo n'ububi bwabo batakibuhisha barabwandika barabuvuga baragira nta banga rikiri muri byo ariko kandi kubera babizi yuko babikora kandi ntitubavuguruze urabona umuntu ashobora kuza kubwira ati iyo kamera uri kurakoresha Liam promoter ngomba ndayikugurira ngomba ndayihugurire Liam kavuga ati jewe urampa ibihumbi urampa miliyoni 3 nkakubwira toya ati je mfise miliyoni 2 ati kandi utorayo kandi ukayatora ku nguvu kubera hari utundi tunashobora kugukangisha ati burya rero nutayimpa n'ubundi hari abandi bantu nasize mu nzira
nubundi ni wataha barayikwiba kandi nibayikwiba uzobuhombye yose rero yimpe ndaguhe miliyoni 2 sivyo ako karu niko bimeze ibihano bibaye seriye bavuga ati turahevye M23 tukore gutya ico gihe niho bishobora kugira impact ku rugamba ku rugamba bahevye M23 ruca ruhagarara ruhagaze no bafata abakozi babo bakabatahana urugamba ruca ruhera mugabo mfise ubwoba canke mfise amakenga yuko ivyo bintu atariko biri ahubwo ivyo batubwira ivyo bavuga bishobora kuba ari bya bintu byo kuba barajana ibintu muri Lalante bariko bariga andi ma strategy mon frère burya rujya rugamba rwo muri Kongo nubwo turubona nk'urusanzwe rujya rugamba rwakomeye cyane gose rujya rugamba rwakomeye kuko rugwanirwamo ibihugu byinshi kandi bifise intere nyinshi kandi zitandukanye ubundi Kongo irosa amahoro byoshoboka yuko Afrika yose itera imbere kubera Kongo mararezema abategetsi ba Afrika b'ibihugu bya Afrika ntibaragira solidarité abakozi ba Afrika ari bakozi b'abazungu c'est ça benshi ntibaramenya n'ivyo ari byo mugabo kutamenya n'ivyo ari byo ni kubera benshi baba bashizweho na nyabazungu nyene basha basereva ababashizeho sino bari bakwihugira urunani rw'intame bavuga ati tugwanire Kongo hanyuma Kongo ibe stable igira amahoro amabarabara bo kubaka yose agarukira muri Kongo biroroshe ko Afrika itera imbere kubera Kongo mugabo kubera ivyo bintu badashobora kubibona kubera hariho igitambara mu maso baba barashizweho n'uwabatumye abeshi n'ugerageje kuzana ico cyumviro nibaza ko bitogwa neza acapfa beshi baca bapfa barabizi niko abarongozi beshi baca bapfa beshi abandi nabo bagaca batinya bavuga ati hagupfa umunsi nopfejo kabisa mugabo abarundi bakunda kugendera ku kantu kavuga ati hakubimbwa wobimva uravyumva rero hajya muri hajya muri Kongo ibihano navuze ati jewe siko ndabibona mbona hashobora kuba hari ayandi mayeri ariko arigwa nikimenya amenya uzoraba urashobora gusanga mu misiza ukumva ngo ekipe kanaka yari yarafatiye ibihano u Rwanda kontra bari bafitaniye mukabona mu mupira bacambara za mpuzu ziriko ijya visit Rwanda ugasanga igihugu barafatiye ibihano barahagaritse ibyo gufashanya kubera nta munyamakuru n'inkinamico rero rega nta munyamakuru agaruka mu nyuma kuvuga ati rega baratubwira ko ibihano byafashwe iyo bafise inyungu barakubwira ko ibihano byafashwe mugabo nta kinyamakuru kizogaruka mu nyuma kuvuga yuko ibihano byagiye mu ngiro voilà none umubiri giko yavuze ati jewe ndahagaritse ubufasha bwose natanga ku gihugu c'u Rwanda nk'akarorero nta munyamakuru n'umwe azogaruka kuvuga ati bwa bundi bya bihano nibyo byaragiye mu ngiro nta n'umwe azobimenya reka jewe rero ndavuga ati muri evaluation mu kwivaliwa ko ibyo bihano biba byagize impact nza kuraba ati mbega none ntukangwe nabijya abategetsi bashobora gusha baza kwiriza ku makamera kuri televiziyo urumva ngo bihano ngo kunuku ngo turapfuye oya wowe bijya bashobora kubikora kugira ngo diri ije ipase neza mugabo inyuma bazi ikiriko kirakogwa bijya rero ushobora kuzosanga ejo none ryari nta rukino rwantuze Paris Saint-Germain wabonye bavuga ati twarongereye amasezerano no Rwanda Paris Saint-Germain ni yandi siyo mu Bufaransa Ubufaransa none sibwo bwa promotinze ivy'ibihano sibwo bwagiye kubidefanda muri Union Européenne ivy'ibihano by'u Rwanda ibyo nta kintu bikubwira sindiko ndavuga ngo igihugu kibanye gifatirwa ibihano vraiment abantu ntibanyumve nabi ariko jewe ikintu namampagararako mba ndiko ndahagarara ati bari abazungu bifata gute canke twe badufata gute abanyafrika twebwe badufata nk'ibintu nyene biri ngaho nta musi numwe barigira badufata nk'abantu
nta munsi numwe barigira batuzanira ikintu badufata nk'abantu bari seriye barigira batuzanira ikintu kidufitiye akamaro atari bo bagifisemo inyungu ikintu cyose bari abazungu batuzaniye ndaciyumviraho gatanu kuko wiyumviriye neza inyungu wowe uzunguka bo bama bafise inyungu iruta iyo wewe uri kurunguka ni kuvuga yuko barabanza bo bakabalansa bakavuga ati duhombera he twungukira he si keshi rero bemera guhomba si keshi bemera guhomba kandi ari byo byabazaye muri Afrika kabisa arico cabazanye muri Afrika si keshi ikintu cyonyine batuzaniye kuri gusa ni Imana y'abaromane nayo nyene niyo bamenya ko ari akamaro izotumarira nayo bari kutuha vuga kubera bazi yuko n'ubundi ata kintu na kimwe tumarira undi Imana y'abaromane nta kintu na kimwe tumarira mugabo twiriwa turivuruguta haleluya amena iki aho gusenga ivy'iwacu gusenga nta kintu na kimwe umuzungu rero ico nico kintu conyene yatuzaniye kuri gusa ariko naco nyene burya naco nyene bacungukiramo ico bikindi kiganiro ariko naco nyene bacungukiramo mugabo nta kintu na kimwe tubunguka ko bajya abantu kandi nta kintu na kimwe bo bakora batateguye inyungu yiwabo shobora kuba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri mugabo inyungu yiwabo ibihari bijya bihano rero nta Jesse ndabona yuko hari impact nime bizogira ku rugamba rwo muri Kongo urugamba ruzobandanya ibigwanisho biracaza abari ku rugamba baracahabwa byose sivyo baracahabwa byose gushika igihe Amerika yo bigize ayo masezerano akabasinya bavuga ati ibirombwe ubu rero ni ibirombwe by'amabuye y'agaciro ni direct Congo Amerika kabisa ibyo bitaraba ntambara iracari yose kandi nta nibihano birafatwa je ntabyo nemera kabisa reka ngena ndakubaza akabazo ka nyuma ubundi izi mfashanyo abazungu baha ibihugu vya Afrika ubona hari ico izi mfashanyo zimariye ibi bihugu none cyo vahe reka kugira kiboneke nuko twari kuba tuciteze kwanza jewe ntaco mba niteze izo mfashanyo ntaco mba nazitezeko kandi n'ibindi bihugu ubisanzwe byakagombye kuba vyiyumvira nkuko nta kintu na kimwe tuba tuzitezeko izo mfashanyo zabo cyane ko batangura guharura entere bakibiguha uravyumva zaba imfashanyo zibingurane nta kintu na kimwe tuba tuzitezeko kuba tacho tuzitezeko kandi ni nuko nyene kandi niko bigenda nta kintu na kimwe zitumarira kabisa none ibihugu byinshi byikukiye ryari ibihugu byinshi byikukiye donc muri ca kintu twita kwikukira nubwo bitari byo nabyo sindavyemera ibihugu byikukiye byinshi byikukiye mu myaka ya 60 no duhere 55 gushika muri 70 ibihugu byinshi byikukiye muri iyo myaka kugeza ubu munsi ibihugu biracabaho ku mfashanyo ariko kandi nta kintu na kimwe biragerako sibyo nta kintu na kimwe biragerako ibihugu biteye imbere ubu munsi ngaha muri Afrika kumbure hoza izi za Afrika y'Epfo hakaza izi za Nigeria hakaza izi za Kenya nizi za ntuzenya za Egypt kujya byo bihugu biri mu bihugu biteye imbere biri mu bihugu biteye imbere mugabo ni waraba neza ibihugu biteye imbere byitwa ko biteye imbere ubu munsi muri Afrika ni ibihugu byahavuye mu nyuma vyiyumvira kujongra cyane kuri commerce nama party yose kuvuga kuri commerce vuga ati dukorana n'abashinwa dukorana n'abahindi dukorana na za Brazil ukazosanga nko muri Kenya uri kuratembera ushobora usanga ahantu heshi bavuga ati hariya hari amazu y'abahinde menshi bubatse hariya hari amazu y'abashinwa badufashije ibi nibi hariya hari ibi nibi twakoranye ku makontra n'abarusiya
abantu bose bagumye munsi y'imfashanyo z'abanyaburayi nta kintu na kimwe bigeze bashikako kabisa none iyo mfashanyo wowe warose imyaka 200 30 40 ubu unye 50 akaba ata kintu na kimwe irakumarira ntiharagira ko wicara wevaliwe uvuge ati bino bintu bimarira iki mu by'ukuri hanyuma uvuge ati bino bintu mu by'ukuri nta kintu na kimwe byigeze bimarira reka rero mfata ingingo yo kubihagarika fume nsonze uwo munsi mbeho nk'umucakara cyangwa mbeho nk'umushumba muga mu mwaka uza nzobeho nk'umwami kubera iki ibihugu abanyafrika benshi burunganwa bariko barafatiraho comme modèle ibihugu vya AES ibihugu vya Burkina Faso vya Mali vya Ntuzenya kubera iki biriko birakoresha ingufu zose zo kuvuga ati okay bega twafashe igihugu abo baramaze gutara bavuga ati okay ntitugume muri vya bindi tumaze imyaka myinshi turiko turahomba baratahura yuko bariko barahomba tumaze imyaka myinshi turiko turahomba reka rero dufate yuko duharure bega FMI tugufitiye amafaranga ngahe FMI Fonds Monétaire International bega Banque Mondiale tugufitiye amafaranga ngahe bega Fonds Mondiale tugufitiye amafaranga ngahe bagaharura havuga ati okay turakurishe akira turakurishe tuvaneko amadeni bihere twe dukora ibyo wacu FMI havuga ati mwebwe ko mundishe rero mubaya bizigirwa kandi muri hani ngoga murafise uburenganzira bwo guca musaba ideni rinini reka tubahe ibindi bifaranga byinshi avuga ati oya ntayo dushaka reka twe tuze gukora ibyo wacu kubera iki bariko baruguruka mu mutwe kabona ati finalema naho tumaze imyaka myinshi turonka izo twokwita imfashanyo nta kintu na kimwe zitumarira kubera sinzi kurigera wiyumvira umunsi numwe impamvu Amerika ari mu bihugu bifite amadeni menshi ku isi Ubufaransa nabwo nyene buri mu bihugu bifite amadeni menshi ku isi sibyo ariko burateye imbere bwo buri mu bihugu bifite amadeni menshi ku isi mugayo ntituyasaba hamwe Abanyafrika turirwa gutakamba Fonds Mondiale nukuri duha imfashanyo urabona duhingurana ahubwo cyangwa duhingura Banque Mondiale duhingurane urabona dukora imigambi ni iterambere turaza gufaba imfashanyo cyangwa ingurane muri Banque Mondiale iri gukoresha amafaranga hafi yose y'abanyaburayi abanyaburayi babandi bafasha amadeni mu Bushinwa uravyumva mu Bushinwa bagiye bagafata amadeni kuri entere ntoyi uravyumva amafaranga bagaca bayazana bakayashira muri Banque Mondiale umunyafrika aze gufata yangurane muri Banque Mondiale kuri entere nini uravyumva n'abakomisiyoneri mugabo baramaze kwiga uburyo bwo kutwereka yuko ari bo byose kandi utegerezwa kudepanda kuri bo kandi tubone n'ubukomisiyonere bwabo nico gituma ubu munsi iyo babonye uri kurashaka kudevelopa ubufatanye canke imikoranire hagati yawe n'Ubushinwa bagerageza kwagiriza ibintu byose bibaho kugira ngo ubigicibwa Pawera tu ni daimoni uyu urumva ni n'umudigitateri atwaza umukazo nta demokrasi nta droit de l'homme nta ntuze bya bipfungu byose bakabigushirako kubera gusa wavuze canke babonye yuko ugomba guteza imbere ibintu byo gukorana n'Uburusiya gukorana n'Ubuhindi gukorana n'Ubushinwa ivyo rero kandi bavuga urumva ngo turabafatiye ibihano ngo mwebwe ngo umutegetsi kanaka ntazosubira guhonyora iburayi ngo kutumufatiye ibihano ntazosubira kuza muri Amerika afise y'umurima aza gukora iki ariko abanyafrika sinzi ukuntu twabaye uvuga ati none je ntagiye gusuma mu isoko yo mu Bwongereza bimfashi mpombiki ahubwo iciza cyaro ko ndabati mbega aho ndonka bizimbuse ni muri Irani umuceri uriyo uzimbutse niyihe mpamvu yo kuri Rwanda za kugura mu Bufaransa kandi muri Irani ndabona uzimbutse kubera hariho
ibihano bamaze gufatira Iran bavuga ati igihugu cyose kizodandaza na Iran ni gicibwa ukabanza ukagira ubwoba havuga ati oya noza gusuma muri Iran bombona urumva baca bafatira ibihano urumva punide ntizosubira kuza gukorera mu Burundi nta fashanyo nzosubira kuronka Fond Mondial ntizosubira kuza gukorera mu Burundi nta fashanyo nzosubira kuronka ibintu nk'ivyo bigatuma utaza gusumira muri Iran bigatuma ikiro cy'umuceri wari kuza kugura muri Iran ibihumbi 200 uza kukigura ibihumbi 3 mu Bufaransa kubera gusa bavuze imfashanyo dukwiye gufata ingingo ibihugu byose byitwa ko biciye ubwenge bikwiye gufata ingingo ibitaracu ubwenge navyo nta kundi tuzobe turavyihoze bikwiye gufata ingingo bavuga ati ase turahagaritse reka twige kwibako dukora ivy'iwacu abazokoma induru ntibazobura uwo munsi canke ejo mugabo tube dufise intumbero niyo turiho turaja amafaranga menshi barayaduha n'ubundi ntadushikira ujya waza uzobaza abarongozi benshi abategetsi benshi amafaranga n'ubundi birangira mu nyuma uri kurumva ngo amafaranga muri yeridanga nuko ngo yatomvyananirasyo ngo ntiyakoreshejwe mu gihugu ngo ntigifise ngo capacity ngo cyangwa ubushobozi ngo bwo gukoresha ngo aya mafaranga ngo none ngo turayasubiranye barayasubiranye kubera iki ya mafaranga bakweretse ati amafaranga turayaguhaye aya mafaranga nta nuko aza no mu gihugu kandi utagira uyakoresha barahuye ati turayaguhaye turasinye abaragumi wabo bakaba baridandaliza igihe uzokenera ndakeneye mube murampa muri amafaranga manyemerera miliyoni 5 z'amadolari bakaguha werekanye byose ko igikorwa ugira ugikore bakaguha sivyo aya mafaranga barayatanga bagashiraho inzitizi nyinshi zishoboka zituma utazoyakoresha inzitizi zose zishoboka niho bavuga ati ibarabara twavuganye yuko uzoryubakisha amabuye asuku none turabona ngaha aya mabuye wubakishije umengo arirabura kandi twavuganya yera subiramo twavuganya yera buke ati rero aya mafaranga wakoresheje ngaha ni ineligible ubwo ntituyaharuramo murame twakwemerera abaye ineligible abaye wayakoresheje mu buryo butaribwo ibyo byose bagafata amantu zenya amamezire yose atuma ya mafaranga yose asubira iwabo kabisa ayo bakuguranye nyene nayo bakuguranye nyene bashiraho inzitizi nyinshi zizotuma utayakoresha amwe bakuguranye kandi wowe umusi musinye muratangwe guharura entere wewe wasavye ingurane umusi musinye mutangwe guharura entere wowe kazoga muri kurasaba none ya mafaranga azoshika kuri konte yanje ryari urumva banza wandike projet neza hanyuma hindura virigire kosora ino agisa manda ikarinda igahera ya mafaranga utarayakorako kandi bo bariko baraharura entere ya mafaranga yose burya uza kwisanga ibihugu biharuye neza je sinzi aba economist sinize economy mugabo sinzi aba economist bamwe b'ibihugu kuntu baharura turacafise ikibazo muri Afrika turafise ikibazo c'abantu bagenda kuyiga bakiga tukaronka ama diplome mesha hanitse mugabo tukiga kuza gukora kugira ngo tubeho aho gukora kugira ngo dutere imbere kabisa donc umuntu yarize afite ama professeur ama doctor amagira muhe hajya akore yakora bwa bumenye basi bukoreshe basi none kute wize ivyo bintu byose ukiga iburayi ukiga he ukaba warabonye ukuntu abantu babaho mugabo utarigera uduhanura n'umunsi numeti burya rero nize ndasubiramwo mu myaka 30 ndaraba ukuntu twagiye dukoresha ingurane ya Banque Mondiale ukuntu twagiye tubikoresha ibi byose ndabona no hanura leta hagarika bino bintu hagarika nta kintu na kimwe rikura dufasha cyane sivyo ugasanga umaze igihugu kizoriha triple inshuro 3 zingurane casavye kubera ingurane cayisavye kuyikoresha muri no manda mugabo izokoreshwa muri manda ya 34 40 muracari ko murandika ko sori ibi virigire akaburungu
igifaransa ahari manje hindura hashire ya vare ahari ntuze ibintu nk'ivyo mukaguma muri ivyo mugaturuna manda zigahera iki yamfashanye kazogira aho gushikira umuperezida hageze atacibuka n'ivyo mwari maranditse muri kontra kabisa kandi imyaka yose iheze muriko iheze iyo myaka yose iheze bariko baharura intere kazumva ngo igihugu ngo kigeze mamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadeni tudakangutse rero tudakangutse ibihugu byinshi vya Afrika tudakangutse tuvuge ati turahagaritse twifatanye n'ibi bihugu bindi biriko biraja muri iyo nzira ibihugu vya Burkina Faso vya ntuzenye Burkina Faso nta mfashanyo nimwe ironka mugabo mu myaka 3 ujya mugabo arubatse amahinguriro arenga 5 arenga 3 gutyo mu gihe ushobora gusanga igihugu hariya muri ibihugu bindi vya West vyande usanga umutama amaze imyaka 40 ku butegetsi nta numukate uracava mu Bufaransa bawe importa mu gitondo kugira abanyagihugu bawurye nta n'ihingiro nari marubaka nta niki mugabo aronka imfashanyo ku mwaka bijirazwe wewe ntacirirwa arasaba bavuze ati we mutama we gumaho we ushaka ngahe turabona ukoresha imiliyaridi ibihumbi 8 ku mwaka niyo bijani we ntuze uri guraza gusaba we vuga gusa kukeneye tuguma tugushirirako hari ico na kimwe ziriko ziramumarira nana kimwe twanalize rero twanalize izo mfashanyo tuzihebe hanyuma twige gukora ivyo wacu twige no kwiteza imbere hanyuma tuguranire tudandaze baduha ivyo tugura tubashorere tubaha ivyo bagura badushorere twunguke twese kabisa pana kuvuga ngo weja ngaho ngo nzogufasha ngo ubuzima bwose ngo urabaho nkomera amashi byo nta muntu numwe yokagombye kuvyemera murakoze cyane reka tugushimire bwana Jidoke dushimire abantu bose bari kwaradukurikirana wowe utarakora subscribe bandanye ukora subscribe like share na comment kugira ngo ibintu bigende neza kuko iyo ugize subscribe bituma ugumubona ibiganiro dushizeko buri mwanya tubibutsa kandi ko amazi ya Story Water Story Tangawizi n'amavuta biva muri societe Story Company bihari ku bwinshi turabakunda cyane ciao